wa kane igenekerezo ya 30 mu kakaro umwaka wa 2020. Nshuti bakunzi mukurikira makuru ya televiziyo Renaissance, ndabaramutsa ndabahanikaze. Ano makuru tuyatangurire ku ngingo nkuru ziyagize. Imbonera kure igipolisi n'urwego rw'iperereza baragirizwa n'ishira hamwe ry'Igiteka ko aribo bakoze ubwicanyi n'ayandi mabi yakozwe mu ndwi iheze. Rigiteka ikamenyesha ko muri iyo ndwi abantu bashika 10 bagandaguwe. Kenny Claude avuga ko arongoye ikinyamakuru Izuba yoba ariwe yerekana uko ubutegetsi bw'Igitega bwiyumvira. Ahandi ho niyo hamagarira abarundi kwica abatutsi ngo agume yidegemvya. Bivugwa na Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance. Muri ano makuru muramukurikira. Leta nshasha iri mu Burundi ikwiye kubanza kwigisha abanyagihugu ingaruka mbi z'igiturire, yongere ihe uburyo n'ubuhinga inzego zijejwe kugenzura ibikorwa vya leta. Biri mu ntererano umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana yatanze kugira afashe mu kugwanya ingeso yo kujya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Mukanya inkuru imwe mukwayo. Subire ndabahikaze. Ano makuru tuyatangurire mu yavugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Mu ndwi heze abantu 10 barishwe. Muri abo umwe yishwe abanje gufatwa ku nguvu hamwe n'abandi batatu bagandaguwe babanje gusinzikarizwa ubuzima. Ivyo biri mu cegeranyo c'ishira hamwe ry'Igiteka. Anshe niko yagize arirongoye yagiriza ugwaruka rw'imbonera kure gwegamiye umugambi ku butegetsi, bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu nzego ziperereza gukora ubwo bwicanyi. Tumukurikire. Muri Igiteka muri je twasohoye icegeranyo novuga igira amajana 224 ku Burundi, aho ishira muri Igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 10 bishwe, aho muri abo 10 batandatu bakaba baratowe ari biziga. Hariho n'umwe yagiriwe ibyafurambi, yagira ivyafurambi, hakaba na batatu basinzikarije ubuzima. Muri ico cegeranyo turagaruka ndetse mbere n'ababikoze aho vyibonekeza ko ivyo bintu bikorwa n'imbonera kure, igipolisi, abakora muri Service National de Renseignement, hakaba no vugana bari mu ntwaro. Aho rero muri ico cegeranyo turagaruka n'ukuntu vyibonekeza ko hariho abantu babuzwa uburenganzira bwabo. Tugaruka nka ku baseneri babuzwa batemererwa kugura novuga mwavu w'ikizungu nk'abandi barundi bose. Aho twaragiye turabibona muri ico cegeranyo. Turagaruka ndetse mbere n'utunenge ndetse mbere ibinenge twagiye tubona mu gihe mu matora yo ku mitumba novuga n'amabiro kabagize amakomite y'amakomine, aho vyibonekeza ko abantu benshi bavanye novuga ku mariste y'abitoza ku mitumba, abantu bo muri senere zagiye biribonekeza heshi novuga. Hanyuma naho tukagaruka no kuri ivyo mu ingene batubahirije ibitsina canke ivy'amoko mu gutora amabiro n'abagize amakomite y'amakomine. Muri ico cegeranyo nyene kugira ngo kubera ko turabona ko leta harimwo twigora yitanguye kugira novuga duha icizere yuko yo bigomba kuva muri ibi bintu byo kudahana gutsimbataza intwaro novugaho ubucamanza ataco gukora. Aha turagaruka ndetse mbere kuri ico cizere, aho novuga hahagaritswe imbonera kure, abapolisi, abari mu ntwaro, babandi wamugwa nyene yamigwa nyene bamye bavugwa no mu maraporo novuga yagiye arasohoka muri imyaka 5 ndetse mbere n'ubu vyibonekeza ko aribo novuga bariko bonona igihugu. Ivyo rero Rigiteka irashima kubona ko leta y'u Burundi itanguye kuza irahagarika bamwe mu bayivuga. Tukagira muri Rigiteka tuti ese bo bandanya hanyuma bakarandurana n'imizi ako kabi mu gihugu cacu. Ishirahamwe Rigiteka ngo rihagaritswe umutima kandi no kubona abarejwe intwaro bo hasi baca bihutira gufuba ivyo biziga biba vyatowe batabanje gutohoza ngo uwo muntu abanze kumenyekana. N'ubu nyene dusubire dukurikire Anshen ko yagize arongoye ishirahamwe Rigiteka. Mwishirahamwe Rigiteka ico kintu turabona ko kiceze novuga kuva muri aya mezi aheze biribonekeza ko hatogwa ibiziga vyinshi hirya no hino. Ico naco ndetse mbere muravye n'iki cegeranyo dusohoye n'umunsi hari mu bantu 10 bishwe ibiziga 6 vyaratowe. Ikibabaje Rigiteka kitera n'umutima uhagaze nuko nukubona ukuntu abantu b'abapolisi
baba bo mu ntwaro zaba zambonera kure ikiziga gitorwa umengo bameza amagabo kugira ngo bace bagihamba n'umwidondoro n'umwubaye kugira ngo barabe icyatumwa abo bantu bicwa barabe umwidondoro w'uwo muntu. Ivyo rero muri iteka turiyumvira tuti none kubera iki mu bice byose haboneka ikiziga abantu baba bameza amagabo kugira bace bagihamba tukagira tuti si binyegezwa leta ibizi baba baza bapfuye baba bahambye babaza bapfuye babaza n'igituma bishwe naco gituma twibaza muri iteka tukibaza tuti ubwo si ba bantu bamwe bita intagondwa bamwe bita ko novuga bamwe ari mu migambwe idashikiye umugambo uri ku butegetsi boba bariko babandanya bicwa na burya munzi yuko muri imyaka heze ndetse no muri imisi heze vyibonekeje ko abo bantu bahigwa buhongo. Amajambo acanishamwo afatiye ku bwoko ashikizwa na Kenny Claude Nduwimana arongoye ikinyamakuru Izuba gikorera ku rubuga ngurukana bumenyi yatumye abateri bake bagira ico babivuzeko. Kubwa Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance ngo kubona kugera uno munsi Kenny Claude Nduwimana abandanya ararikira abahutu kwica abatutsi abategetsi barorera byerekana ko ivyiyumviro ashikiriza abisangiye n'abari ku butegetsi uno munsi kurikira. Abantu baronderera inyishu y'ico kibazo aho itari kuko uriya muntu abategetsi bose mu Burundi basana bamuzi n'umuntu amaze amezi n'amezi niyo batari imyaka avuga ibintu bisiga ubwenge mu rwanko rw'amoko mu rwanko cyane rw'abatutsi usigura ko abatutsi atari abarundi ari abanyamahanga baje ko ari imbwa ko ari binywa amaraso ntabyo atavuze kandi si rimwe si kabiri arabivuga arabyandika arabishira ku makonte yiwe y'amarezo sosio arazwi neza araboneka ari kumwe n'abayobozi b'igihugu ntawuvuga ngo ntamuzi ntawuvuga ngo ntazi ibyo akora. Igituma rero urya muntu abandanya gukora biriya bintu nuko abikora bihuye n'ivyiyumviro bifise abantu bayoboye Burundi uno munsi. Biriya bintu ntibiba bishoboka yaba abayoboye igihugu batiyumvira kuriya ni kuriya biyumvira. Igituma ndabivuga nuko hari abamaze kuvuga nka biriya muri bukuru wa Seni yavuze abwira abantu ngo bakore muri bukaba aba ofisiye b'igisirikare byo bavuze muri bukaba ministre bamwe ibyo bagiye bavuga n'ibyakozwe cyane abantu barishwe bazira ko abatutsi abantu barishwe bazira ko badasangiye ibyiyumviro n'umugambo uri kubiteka kuko n'abahutu batari kumwe nabo babita ukurya nyine bita abatutsi. Abaseneri baricwe iminsi yose abantu baranyagwa abantu barafatwa ku nguvu abantu baratotezwa abantu barafungwa biri urya avuga igituma bibandanya icyo gihe cyose nuko bihuye n'ivyiyumviro n'ibikorwa bya leta y'u Burundi kuva imyaka yose nta gitangaza kirimo rero si kuvuga ngo nuko ngo arafise carte de presse cyangwa ntafise ikibazo nikiri ngaho baramuzi baramwumva kubera ko atakibazo afise kuko ibyo avuga babona ko ari bisanzwe kuri bo nabo nivyo biyumvira ni navyo bakora naho ikibazo kiri nayandi ho iyo bariko baravuga ngo nakabwejeri cyangwa nakawundi ngo bavuga nka biri uyo muntu ntabivugira mu Burundi nta bushobozi afise byo kubigira politike y'igihugu naho navyo nyine arico kimwe n'ivyo ni wovuga rero ngo kubera uri ya wundi abivuga n'uyu ari mu gihugu abivugira mu gihugu kandi ari ahuje ibyimviro n'abategeko Burundi sico kimwe namba akanarenga gaha amategeko ya ministre hariho audio imwe asa nuko aha amategeko umushikiranganje ejo bundi akavuga yuko urubanza ruzocirwa na notre père à tous basigaye biyita amazina menga na Imana uyo notre père à tous akaba ari umukuru w'igihugu. Urumva rero uriya muntu ibintu akora yitwa ko ari umuntu asanzwe atari umuntu asanzwe kuko arazi ko ashigikiwe na leta y'igihugu. Inyigisho za Kenny Claude Nduwimana ngo nta yindi ntumbero zifise atari gutegura imitima y'abarundi ngo bafate urwango rw'abatutsi nk'ibisanzwe. Ivyo navyo bigaruka nuko Burundi bushobora gusubira kugwa mu kaga n'ubunyene dusubire dukurikire Innocent Muhozi. Igihambaye nuko umenga ariko arategura abantu uko ashoboye kugira ejo kumara abantu kubera abatutsi kumara abantu kubera abaseneri badasanga ibyumviro na leta bibi ibintu bisanzwe. Uko niko Mirikorine yako bangeze asana niko bakora irya Mirikorine ziya zakangura nuko zakoze ntikwari gupfa kuvuga ntikwari gupfa kwandika kwari gutegura abantu kuzokora bijya byakozwe nuriya nivyo arimo kandi gituma amureka nuko bazejo canke ejo bundi bashobora gukora birya nyene.
aho niho hari ikibazo yaba avuga ati umuntu ingaruka z'ibyo avuga bizo bizihe ntashaka kuvuga ati ntategera umusazi ibiki ariko ikiteye ubwoba nuko avuga ibibaze kuvugwa n'abayobozi bakuru b'igihugu ibikorwa byakozwe na police na SNR n'imbonera kure bimwe bigakorwa muri permanence y'umugambo uri ku butegetsi n'ibyakozwe n'abasirikare bamwe bamwe aho ni ibintu biteye ubwoba cyane ingaruka nuko umunsi umwe bashobora iyo politike bakerura bagasubira bakayishira ku rundi rwego rurengeye dusanzwe turimo bakora imisi yose birya vuga babikora imisi yose. Innocent Muhozi yaganira na Bertrand Ngendakuriyo kubona ubutegetsi busigaye bwita abataye izabo impunzi zahungiye hagati mu gihugu kuva mu bwicanyi bw'igihumbi 1993 vyerekana ko hari umugambi wo gutoteza izo mpunzi winyegeje inyuma bivugwa na Diomed Kabura umuvugizi w'ugwaruka rw'umugambwe MSD akabona ko iyo mvugo itabereye na gato abategetsi kuko bica biboneka ko badatahura na gato amagogwa y'abateshejwe izabo bamaze imyaka hafi 30 bagorewe mu makambi y'impunzi. Tumukurikire. Guteshwa n'uguta ni ibintu bibiri bifise inkomoko imwe umuzi umwe ariko guteshwa haba hariho ubikoreye ubundi mugabo guta n'umuntu nyene avuga ati ndataye iyo ariko bahamagarira abahungiye mu gihugu hagati bavuga ngo nabataye izabo bisobanura yuko baba bashatse kuvuga ko nta cari ko kirabirukana nta warabari inyuma nta ngorane bari bafise gusa hari ikindi kintu cabatumye bava mu ngo zabo bakigira bagaja kuribwa n'imibo bakaza kugoregwa mu masite aho basanzwe baba iyo mvugo rero ntabwo yari imvugo ibereye abategetsi ntabwo yari imvugo ibereye abayobozi kuko birumvikana yuko abayobozi badaha agaciro abo bantu batesheje izabo bagahungira mu gihugu hagati ahubwo biboneka yuko ahubwo bagomba kubasubiza mu ngo zabo ku nguvu muri ico gihe ahubwo bazobabaze icari cabatumye bava mu ngo zabo urumva yuko bigaragara neza yuko harimo ikintu cihishije inyuma ahubwo harimo itotezwa rishobora kuba umwanya n'umwanya ubutegetsi bwo nyene buriko burategura. Ana makuru tubandanirize mu yavugwa mu gisata c'ubutunzi. Leta y'u Burundi ngo yo kwihutira kwigisha abanyagihugu ingaruka mbi z'ibiturire. Ibi nibishikizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi mu kiganiro yabahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uwa kane. Kuri we ngo igiturire coranduranwa n'imizi kuko gituma abanyagihugu bicwa n'inzara. Faustin Ndikumana akabashikirije izo ntererano mu ntumbero yo gutera intege leta nshasha y'u Burundi mu migambi wayo wo kugwanya abagibiturire. Tumukurikire. Nuko habanza kuba ico bita mu Gifaransa sensibilisation no kuvuga gukangura abarundi kubigisha ingaruka mbi z'igiturire kumenya igiturire ingenda arico giteye ubukene mu gihugu cyarico cyose kumenya ubwo bukene iyo nzara uko gufungura nayo mu bana ayo mashuri usanga atanguma bifise ingaruka ibitegwa n'igiturire nukuvuga yuko birafitanye isano n'igiturire ikindi nukubigisha igiturire icarico kuko urabona igiturire kenshi bakivuza abantu bacabona igiturire gito kiriko kirahabwa mwibarabara umupolisi umwigisha yatse hariya kimwe gito gihabwa abantu gihabwa abategetsi kumbure bo hasi n'abanyagihugu ariko baragitana mugabo rero bagace bagira ko hariho ibyaha by'igiturire byinshi kandi ari byo byica igihugu nibyo bica igihugu bya mbere bitwa la grande corruption binini kandi bikorwa hejuru kandi bigora kugwanya igiturire cyo hasi mu gihe biba bitagwanizwe nabi hanyuma ugira kabiri n'amategeko rero ko visiterwa no kuri amategeko agwanya igiturire ko abari meza ashobora guhasha bose atabakingiye ikibaba atabarenganya aha twari hamaze ko bikorwa byinshi byo kugira ico bita guhinyanyura amategeko neza kandi n'igitabo cerekana ingene vyokogwa kirahari twotera kamurita nshasha rero kurabira kuri bino bitabo kugira babone neza amategeko agwanya igiturire ingene yomba meza agahasha bose ica gatatu ubutungane guhanisha bita machine opération répressive ubutungane kugira buhane nabwo banza kugira amahinduka ico bita za reforme
ubutungane uko bumeze uno munsi turavye vyagiye biravugwa baravuga ati ntibugwanye igiturire haraho butarashika kuki umushikiranganje w'ubu aje avuga ko igiturire acira yagira gihagurukira umushikiranganje yahahora niko yahora avuga uw'imbere yiwe niko yavuga none ntuva ko ari none ntikihava ruba finalo hariho rero amareforme hari amahinduka mu butungane ategereza kuba kugira bwigenge koko burongo ubwo butegetsi bwo kwigenga uravye ubundi butegetsi bwa leta cyangwa ubwira amashinga amateka abagwanyi abagira ibiturire bakoresha ubuhinga bwinshi bakanyegeza amadose bakagira gute utaronse abandi bahinga rero baza gukontorora biragoye nukuvuga bategeza kuronka uburyo bukwiye ubuhinga bukwiye n'ubwigenge bukwiye bagasohora amaraporo yerekana aho ifaranga ryose rya leta riri ryatunganijwe ikindi ni uguteza imbere ingendo ituma abagira ibiture canke abanyuza amatungo y'igihugu bataronka aho bamenera kuronka amahirwe yo kuja kwishure be no kuronka uburyo bw'amafaranga bwo kwiteza imbere biri mu vyotuma umukenyezi mu Burundi atera imbere akaronka n'ikibanza mu nzego zifata ingingo umwihwezo n'uwa Dr Pascal Niyonkuru umushakashatsi muri kaminuza ya Canvert mu Bwongereza kubwiwe izo nkingi zibiri zisaba kandi ko umukenyezi ashikirwa mu kibano ari navyo bituma areka kwitinya agashika kure tumukurikire ubwa mbere nukumuha ubwo bushobozi bwo kugira access kuri resource kuri ubwo bushobozi ubwo buryo nabwo buri mu byiciro bine ubwa mbere hariho resources humaine kumuha ubwo bushobozi bwo kwiga akamenya akagira ubwo bwenge ari nabwo nakubwiye ko ari nabwo buzonamufasha kuyo zogende muri ya representation politique hariho resources sociale kuba afise muri communauté abantu bamwumva ko ashoboye bakamumuremamwo ico kizere hariho resources financière iyo resource financière niyashobora kuja kuronka ideni muri banki muri koperative runaka azokumva ko ari capable azokumva ko ashoboye hanyuma cyane muri aya masosiyete yacu resource physique novuga amatongo kuko niyo dukamisha ko rero izo resources zibonetse umugore akaronka ubwo buryo economique ariko ubwo buryo economique ntiyabubona atabonye ingene aza kubukoresha mu muryango kugira ngo abyungukemo navyo ntaho bizoshika rero inkingi ya kabiri niyo guha umukenyezi ubwo bubasha bwo gukoresha neza wa mwimbu yaronse uwo mwimbu yaronse awukoresha neza umuteza imbere ivyo bintu bibiri rero bibonetse nibaza ko na vyamene twariko turavuga byo kucagenda kwiyamamaza kuko niho bica byose kwiyamamaza azobagenda afise icizere kuko financièrement ari strong nta umukanga wa mugabo agenda gutanga agenda ashobora kuronka ingene aja kwimamaza nk'abagabo uko babikora ko bafise uburyo nawe azoba bishoboye Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane imisi 283 irarumanye bagenzi bacu amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu genekezo ya gatanu ruheshi sentare isuramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 umwaka baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu.
aha kabana naho duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, shimire abafashije mu kuyatunganya hamwe n'abari mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.